Mwaramutse neza canke mwiriwe bivanye umwe wese aho aherereye nshuti bagenzi. Ugukunda bigaragarira mu gukora, ibikorwa biravuga gusumba amajambo. Uko n'ukuri. Nta rukundo atabikorwa. Umuntu wese akunda arakora. Waruzi ko kubwira umuntu ko umukunda bidahagije iyo bidaherekejwe n'ibikorwa bigaragaza ubwo rukundo umubwira. Ndazi ko benshi mubizi, ariko reka tuvyibukanye. Urukundo ruratanga kandi rwama rutsinda. Mu gitabo cy'ivyanditswe vyera Bibiliya turabona ukuntu urukundo Imana yakunze abari mw'isi, watumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abe umukiza n'umucunguzi w'abamwizeye bose. Yatanze ubuzima abugabira abari bagenda barapfuye, aduha agakiza. Yasize vyose vy'ubwiza n'icubahiro mw'ijuru, aza gutanga vyose mw'isi n'umukiza. Natwe biradusaba kugira ivyo duheba vyatubera vyiza kugira dushobore gutanga bishitse kandi bibereye. Si amajambo gusa ariko n'ibikorwa vyivugira. Aho si ibi gusa, mw'ijambo ry'Imana kandi dusanga mu gitabo ca mbere c'Abikorinto igice ca 13 haravuga ngo urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ivyago, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa kubwabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Rurenza ko muri vyose, wizera vyose, wizigira vyose, wihanganira vyose. Urukundo ntaho rushira. Ivyo vyerekana ko urukundo ruvugirwa mu bikorwa, pana amajambo. Nkundira nkubaze, mbega urakunda canke urakunzwe? Suzuma neza, ubirabe neza, kuko urasangamwo inyishu muri iyi video. Yesu aguhe gukunda no gukundwa ko bibereye, kandi unezererwe ubuzima bw'urukundo. Aguhezagire, agukomeze, aguhe kurema mu bihe vyose. Tuzosubira ubutaha video ikurikira. Mubandanye kudukurikirana ku mbuga zacu zose. Yesu abahezagire cane.